Inkuru nziza ya Yezu Kristo washikirijwe na Yohani. Muri rya minsi Yezu avuye i Samariya aja mu bugarire, kuko wenyene ubwiwe yari yavuze ko umuhanuzi atubahwa mu mavukiro yiwe. Ashitse mu bugarire, abanyagarire bamwakiriza yompi. Bari babonye ivyo yari yakoze vyose i Yerusalemu ku munsi mukuru, kuko nabo nyene bari bagiye ku munsi mukuru. Asubira rero i Kana mu bugarire, hamwe yari yahinduye amazi mu muvinyu. Hagasangwa hari umwariho w'umwami yari arwaje umwana i Kafarnawumi. Ngo yumve ko Yezu avuye mu Buyudeha aja mu bugarire, agenda kumuraba, aramusaba ngo amanuke amukirize umuhungu wiwe yari karacikana. Yezu amubarira rero ati, mutabonye imenyetso n'ibitangaro ntimuzokwemeraga? Nyamwariho amusubiza ati, Mukama, numanuka akana kanje kataracikana. Yezu amubwira ati, genda akana kawe kakize. Nyamuntu yemera iryo Yezu amubwiye, araheza aragenda. Ngo atere mu nzira amanuka, asanganirwa n'abamubwira ko umwana wiwe yakize. Nawe abaza igihe yari yaruhukiye. Bamubwira bati, ejo ku isaha y'indwi niho inyonko yamurekura. Se amenya ko ari nyagihe Yezu yamubwira ati, umwana wawe yakize. Araheza acaremera we n'abiwe bose. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Ejo haheze twarumvise ingene Yezu yahumuye umuntu yavutse ari impumyi. Ubwo buhumyi bw'uyo muntu ko butakomoka ku gicumuro, ariko kwari kugira ngo ibikorwa by'Imana bibandanye bigaragara. Ibikorwa by'Imana biragaragara igihe umuntu ari mu ngorane zitandukanye, igihe ari mu bibazo, igihe ari mu maganya. Turumvise n'ubu ingene Yezu agenduye intara zitandukanye, avuye i Samariya akaja mu bugarire, akamanuka i Kana, aho nyene mu bugarire agenda aragira neza, nk'uko igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kibitubwira. Ataciye neza aho aciye hose yagenda aragira neza. Turumvise rero uwamwumvise, duhere ku bantu bamwumvise, bari babonye ivyo yakoze. Bamwumvise muri iyo micungararo, birutseyo kugira ngo bahwane nawe, kugira ngo bamusanganire. Iki ni ikimenyetso cy'uko ubonye Yezu canke uwiyumviye ivyo akora bikamushika ku nyota, ntikibuza ko amurondera. Mugabo rero muri uko kumurondera ntituzoze turamurondera dufite amaso, kuko ari igihe uca usanga turonse ibiyahumye. Hari igihe duta umutwe tukiruka muri ibi na biriya. Iyo wumvise ngo Yezu ni yari canke ngo hari abariko barakora ibi n'ibi n'ibi, ugasanga abantu basigaye bari bantambira ikije birukayo. Mugabo aba bariko bakurikira Yezu biboneye i Yerusalemu ivyo yakoze. Yezu ukuri. Kandi noneho turumvise n'uyu mwariho w'umwami yari umuntu adasanzwe, ajagana Yezu mu bibazo vyiwe yifitiye. Bitwigishe natwe ko mu bibazo dufise, uwo twokwirukira yoba Yezu gusa. Kuko kenshi hari igihe duswatanisha ibintu, ugasanga turonderera kwa Yezu, mugabo tukongera tukibako, tukimenya, tukavomera zose mu kurindira uruzokwama kare. Uyu muntu turumvise ko agiye yirukira Yezu aho agwaje akana kiwe karemvye. None rero natwe bitwigishe ko igihe cyose twokwama twirukira Yezu, twokwama dutabaza Yezu, twokwama tuganyira Yezu mu buzima bwacu we Musa. Kandi umuntu amwirukiye ntabura inyishu, kandi inyishu mubereye itomoye. Ariko rero tuzoze turamenya yuko Imana izi kitubereye gusumba uko twebwe tubizi. Hari igihe twama tuyisaba ibintu, ego ni vyiza kuyisaba, ni vyiza kwitakambira kandi tugahozako.
n'umwete mwinshi, mugabo tukamenya kugira ka kajambo tuti nkuko nawe nyene yabitwigishije ati dawe ishaka ryawe niriranguke, ishaka ryawe niriranguke. Rero aya magara make y'umwana arabaye akaryo ko kugaragaza kandi ukwemera kwa se wiwe. Araje agana Yezu, Yezu aramwakiriye, kandi Yezu arafise ukuntu yakira umuntu ukamengo ntiyumvise ivyo amubwiye, ariko aba yavyumvise mugabo abashatse kumuteza, abashatse ko atera iyindi ntambwe. Ariko aje amubwira ati nkiriza akana kararemvye kagira gacikane, nawe agatangura kumubwira ati mutabonye ibimenyetso ntimuzoheza ngo mwemere. Umenya ingorane siyo. Ariko Yezu mu bibazo tuba turimwo ntashima yuko twogarukira kuri ivyo bibazo gusa, kuko twavuganye tuti kandi na Yezu niko yatubwiye ejo ati nukugira ngo ibikorwa by'Imana biranguke. Imana nayo irangura ibikorwa byayo, ego kugira ngo itugire neza naho yari byo ku mubiri, ariko kugira ngo dushobore kubona iyo Mana, tubone Yezu duhwane nawe, tugire ukwemera gukomeye, tugire ukwemera gushitse. Kuko igihambaye muri byose nugucudika nawe, nugucudika nawe. Ngo hariho umugabo rero, uyo mugabo yaragwaye. Oya ntiyari bwagwara ubwa mbere nuko ndabihereye kure. Uyo muntu ngo yari umudandaza akomeye cyane gose, hanyuma aragwara ingwara. Imbere yuko agwara umugore we yakunda kumuhanga amubwira ati wa mugabo wewe wibaza ko wiremye, ingo dusenge, ngo genda usengesha nuko wahaza, ngo ndiruka ukaronka ibigutunga, ngo nawe ugacuja gusenga, ngo hamwe wowe ari we wiruka ngaho nuraba umwanya wo gusenga iyo ukura, ngo nuko utagira ico ukora. Aho wa mugore ati mugabo rindira gashiki izokuzana. Umunsi umwe wa mugabo aragwara, agwaye aca yigira ngaho mu nzu, aguma yidogeraho nyene. Umugore we arasaba amubwira ati none nubu nawe nturaha? Aramugobera, mwumviriza rero, ngo singira kugogwa n'indwara, ngo ntogere ngo ugwe nawe wa mugore we, ngo hoshiyo tuje gusenga unkure kinduru ndabe ko nojyamo no munsi. Aho baragenda gusenga, barashika, barigisha, barasigura. Uyo mugabo arakogwako, akozweko mugabo agumana akanyarigabo. Batashe umugore amazi ati none mutware bye wumvise ngo ntiwaryohewe. Umviriza rero, unkure kugwamo sinaje, hari ikindi urondera? Naje genda utunganirwe ntusuye kumpanga gusa nta bindi. Mugabo hakajeyo kari kagiye. Mu nyuma wa mugabo aramubwira kwa Mungu kurikira, aca mubwira ngo tuzogenda, ngo urashaka ko tuzosoba kujana gusenga, ngo ndabe ko noronka ngo ntona ko maze kabiri ngo utangiye agagura ko twajanye, ngo sinogogwa kabiri. Naho kagiye yanse gusiba mugari ko yirondeza imvo zo gusubirayo. Hanyuma aragenda arasenga, aragaruka buke buke biteba biza birafata, arayemera koko. Mu nyuma rero haba imisa yo gusabira abagwaye, habaye imisa yo gusabira agwaye. Wa mugabo aca aritekanira ngaho, bavuga bati umumwe wese yifata hagwaye, dutangure gutembereza Yezu akore ku bagwaye bari ngaha. Wa mugabo aca aribaramira, ntawe yifashe na hamwe. Umugore mugabo aguma acunze, ijisha mugumiza ko kugira ngo arabe ko vy'ukuri asigaye yemera aza kwifata hagwaye. Wa mugabo arihorera. Mu nyuma tashe umugore ataha yarunguye, amubwira ngo ntubona ngo wewe uzopfa utavuyeyo. Atubona aho ndakugize iki? Ati wewe barashobora kuvuga ngo mwifata mugwaye Yezu agira abakize, ukanana ukankape. Wa mugabo ati none ubu naho ibi byo nibiki? None basi iyo ufu munambaza uti kubera ko utifashe aho ugwaye abandi bahifashe kandi Yezu ariko arabakiza, atego vuga twumva. Ati vyari ivyo nyene, mbwira igituma utifashe aho ugwaye aho babara. Aca mbwira tumviza rero madamu we twumvikane, burya rero nawe narakugendereje nsanga uja gusenga kubera ufite izindi ngorane ziwawe, we ntusenga urondera Imana y'ukuri. Ati kubera jewe rero narirutse mu bintu byinshi, ndiruka n'inoti, iyo rifyuye nkafyurira yijisho, iyo rivugirije ingoma akaba ariyo ntambira, ariko ico gihe cyose ntaco nigeze ndahanoba.
nagira ngo ndiko ndaronka umunezero mugabo atawurimwo. Ati igihe iyi ngwara imfashe rero niho nabonye akaryo ko kwicara nkatekana. Iyo ntagwara nta sengero ya rujya rwamo watera ntaco gwambwira kuko nigira mu mafere nkararayo ugasigara urivugana. Mugabo kubera nari nicaye ngaho iyi ngwara yari yanyimobilije ngaha ntaho nagira nja kandi nari ndagukeneye ibyo uvuze byaroroshe kumva. None iyi ngwara niyo yanshikanye ku munezero nari nibaza ko noronka ahandi mugabo ntigeze ndonka. None rero iyi ngwara ese ingene ndayikunda, ese ingene yambereye umugenzi mwiza, ndagapfa ntayihemukiye, tuzojana no mu cobo kuko yamfashije byinshi. Aho rero ibi rero bidufashe gutahura yuko hahandi duha dutakambira umukama ashobora kudutuma duca mu bigoye kugira ngo akize umutima wacu. Kugira ngo akize umutima wacu arashobora kugucisha mu bigoye kuko abona ko ivyo bigoye ari byo vyomufasha kugira ngo agushikire vyoroshe. Nariko ndabivuga ndabihereye kuri uyu yariko aratakambira yariko atakambira umukama asabira akana kiwe. Yezu agatangura kumubwira ati mwe mutabonye ibimenyetso ntimuzokwemera. Kwari kugira ngo amufashe hubwo kugira ukwemera gushitse abanza kiza hahambaye, abanza mukiriza umutima. Kandi twumvise amaze amubwira ati genda umwana wawe yakize neza neza, yaciye yemera ivyo Yezu amubwiye. Ntiyiriwe aragira ngo urumva ngo ibiki n'ibiki. Uyu muntu nukuri natubera akarorero gose. Je mpora ndaba tuvuye mu nkuka y'imisa twasenze twakiriye Yezu twamutuye byose twasubiye tukaronka n'umuhezagiro wo kugenda tugaterera ibisabisho hamwe, ukazabona umuntu anyihereranije hajya inyuma ngo pati ngo none ngo nta kuntu wonkora ngaha. None bijya byose twego turagira na Yezu wakiriye mubwira hagukora nkora ngaha. None hajya hose byari ibiki umubwiye uti Yezu yagukira ngo yapati ngo utakoze nta gishoboka. Karagaciye mu mugabo ko uyu muntu rero wowe ntari nzaragorana aciye yemera iryo Yezu amubwiye, amwemeye kwijamba mubwiye ko yakize, aca arigira. Kandi ushima uyu muntu yari yateye n'intambwe, atari ivyo bibazo yarafise mu buzima bwo ngaha kuri isi gusa, yateye n'intambwe ku mutima. Amaze kumva umwana we yakize yatohoje kugira ngo atere imbere mu kwemera. Kandi ati mbega yakize sangapi kugira yumve ko bihuranye na arimburiye ca gikorwa c'Imana. None natwe mu buzima bwacu ivyo ducamwo nibi bisanzwe vyonyene duhora twicara tukarimbura tukibaza tuti igihe vyaba ninde yabidufashije, tukabona ko ari umukama koko yatugiriye neza kugira ngo bidufashe kwemera. Amaze kumenya ko ari umukama ngo yaciye yemera we n'inzu yiwe yose. Ngico rero igihambaye mu buzima bw'umukristo. Ngugo urukiza tubwirizwa kwirukira, tubwirizwa kurondera mu buzima bwacu bwa misi yose. None reba bavukanyi aho mukama yaduteye iteka akatwakira muri ingoro yiwe, yashimye ko duhwana nawe. None rero twemera ijambo ryiwe tuyagiye, tumwakire mu buzima bwacu kandi twame dusesangura ibikorwa byiwe mu buzima bwacu bidufashe kurushirizaho kumwemera. Igihe naho tuzoshikira amabanga ya Pasika tugire tuti ko kumukama niwe nyene intsinzi. Amen.